kuri igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 wari umunsi mukuru udasanzwe muri Eklezia Katolika, aho hahimbazwa umushamwiranda wa Yezu Kristo wakuza abantu urutovugwa. Uwo munsi mukuru rero warahimbajwe mu gisata ca Ngoro, ni muri Paruwasi ya Mpanuka muri diocese nkuru ya Gitega, aho abavuka mutumba bari kumwe n'imvukira zirangurira imirimo mu gisagara ca Gitega ni Bujumbura bari baramutse begeranya intererano zizofasha kubaka kubandanya ubwubako bw'ingoro y'Imana ngaho mu gisata ca Ngoro. Uwo munsi rero uhuriranye n'akanyamuneza kadasanzwe ka Patiri Sergio Bigirimana, umusaseredoti w'umukama imvukira ya Paruwasi ya Mpanuka mu gisata ca Ngoro, akaba ari umufransisikano asanzwe yarangurira ubutumwa muri Paruwasi ya Kivogate ngabereye padiri mukuru. Yararamutse rero yinjira mu mwaka wa yubile w'imyaka 50, niwe rero yahereje inkuka y'imisa ari kumwe na padiri mukuru wa Paruwasi ya Mpanuka. Abihebeye Imana batari bake bari baje kumushigikira, eka mbere n'abakristo batari bake baje bamuherekeje bavuye muri Paruwasi ya Kivogatenga asanzwe abereye padiri mukuru. Mu nyigisho yiwe rero Patiri Sergio Bigirimana yafatiye isomwa ca mbere casomwe uyo munsi, ahamagarira abo mu gisata ca Ngoro cane cane kuraba ivyiza umukama yabagiriye, ingene Imana yabakirije amakuba menshi yaciye k'uyo mutumba wa Ngoro cane cane mu gihe c'intambara, abatumirira kwihweza ingene Imana yabarinze ataroko bari ntungane, ataroko bari beza gusumba abandi, ariko umukama arabacira inzira, arabakiza ayo makuba yose. Uyu munsi mbere bakaba bariko baharanira kuronka ingoro y'Imana mw'ico gisata. Yabatumiye rero kuyisubiriza mu nkoko, kuyikengurukira mu mutima w'igisabisho n'umutima uciye bugufi uyegereza abandi. Yabatumiriye guterera cane kugira ngo ingoro y'Imana yubakwe, gukengurukira Imana ku vyiza yabagiriye ngaho ku mutumba. Yaratumiriye abakristo no guhinduka bivuye ku mutima, bakava mu bintazi bagahindukirira umushaha wa Yezu wakunze abantu urutovugwa. Yarakengurukiye rero abakristo ba Paruwasi Kivogatenga nabo nyene bagira ico baterera kugira ngo ingoro y'Imana yubakwe, aho batanze ibitari bike birimwo amafaranga n'isima bizokunganira ubwubako bw'ingoro y'Imana yo mu gisata ca Ngoro. Yaba rero abari mu gisata, yaba imvukira, yaba abashitsi, eka umuntu wese yari ngaho barakoze mu vy'Imana yabahaye, barunganira, baratanga amafaranga n'ibifungurwa n'ibindi bitari bike. Eka mbere hari n'abagize ico biyemeza kugira ngo ingoro y'Imana ize yubakwe. Barangije rero mu kanyamuneza ntangere, aho mu gatutu kari kateguwe barangije biginana. Amajambo yahavugiwe nayo akaba ari gukengurukira Imana, gushinga intahe kwa Patiri Sergio Bigirimana, aho Imana yamucanye n'ingene Imana yahavuye imutorera kuba umusaseredoti. Abagumye bamukeza nabo nyene bagumye bakengurukira Imana ku iteka yateye umutumba wa Ngoro. Mbere akava n'abandi bihebeye Imana batari bake, eka mbere bakagira bati tubonanye dusaba kugira ngo Imana ishishikare kwitorera abo yitubira mu murima wayo bavutse ngaho ku mutumba n'igisata ca Ngoro. Turagize tubamenyesha yuko abari ku mutumba wa Ngoro bakengurukiwe vy'imva mutima ku mwitwarariko bagizeho kubaka ikiraro gihuza ikomine ya Nyabihanga n'ikomine ya Gitega giciye ngaho ku mutumba wa Ngoro ujabuka ku musozi wa Nyamugari, eka mbere no mu gukora ibarabara risanzwe rica munsi y'umutumba wa Nyamugari ariko rigakoresha cyane cyane abanyengoro. Ivyo bikaba vyarafashije rero kugira ngo abashitsi twarose baje biyungurije mu modokari bashobore koroherwa naho ikiraro kitari gikoze ku buryo bugezweho, aho bafatira ngaho bagasaba uburongozi bw'intara ya Gitega canke uburongozi bwa komine ya Nyabihanga ko bwofata mu minwe ibijanye n'ico kiraro gihuza Nyamugari na Ngoro, ko ico kiraro gisanzwe gifise uruhara ntangere mu vy'imigenderanire, eka mbere bigatuma abiyunguruza n'abadandaza boroherwa igihe bariko baraca kw'ico kiraro, cane cane baje bazanana mu gisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega. Ku mutumba wa Ngoro, Claude Kubwimana, bw'imbonesha kure, Umuvugizi TV.